twebwe abantu tubaye ku isi igihe cyose turavye ikirere turagitangarira cyane, turumizwa n'amamiliyoni y'inyenyeri zakaka mu kirere. Mugabo muri ico kirere caganutse mu buryo tutokwiyumvira, hari ikibanza kimwe gusa nk'iki. Ni umubumbe mutoyi usa n'ubururu, n'ukwezi kwawo k'urubuyebuye ufata urugendo ukazunguruka ikinyenyeri. Wegereye izuba kugira ngo wigaburire inguvu zaryo, mugabo kandi ku buryo udaturirwa n'ubushuhe bwaryo. Kubera ko wizinguriza kuri wo nyene, igice cawo kiba kimurikiwe n'umuco, mu gihe ikindi gice kiba kiri mu gitutu c'umwiza. Twoshobora kuwita umubumbe w'amahirwe, kubera ko urwo ruhererekane rw'umurango n'ijoro nico kirungo nyene cankenerwa kugira ngo ubuzima bubandanye. Umubumbe w'isi, inzu yacu. Ku vyo tuzi, uyu mubumbe ni udasanzwe. Aho tugeze ubumenyi, umunsi umwe gusa hano ku isi ni ikintu c'akaroruhore mu bindi bisyo vyose biri mu kirere. Intambo y'akaroruhore y'izuba n'isi yatumye habaho ubwoko bwinshi bw'ibiterwa n'ibinyabuzima biba vyose kuri uyu mubumbe wacu. Vyinshi mwama mwabibonye iminsi yose, mugabo hari ibindi vy'intabonwa. Mugabo twese turasangiye iki kintu: ubuzima bwacu bugengwa n'uruhererekane rw'ijoro n'umutaga. Iyo izuba rirabirije ku mutwenzi, umwe wese muri twebwe avyitwaramwo mu buryo butandukanye n'uwundi. Hariho ibikoko bikunda kuja kurondera akazuba, hariho n'ibindi birihunga, ariko benshi muri twebwe turarikunda. Hariho mbere n'abaryakirana uturirimbo.
uko tworyakira kose, ukwaka kw'izuba ni inguvu ituma ubuzima bushoboka ku isi. Muri Afurika, aha amasaha ya mbere y'umutwenzi ntagenewe gusa abazinduka kare, mugabo kandi n'abaryama ryamaze guseruka. Kino kirindangwe camaze ijoro ryose gihiga, mugabo aha kiriko kirarangiza ibikorwa vyaco. Carindiriye gato kugira kirabe ko kironka umutamiro wa nyuma. Ubuhinga bwacu bwo guhiga gitaruka kija hejuru burabereye muri ako karere ka Afurika kagizwe n'ivyatsi birebire. Kirondeza amaso ico gifata, ariko gikoresha cane cane amatwi yaco. Amatwi yumva cane yokumva n'urushinge rukorokeye hasi. Canke naho intambuko z'akabeba gatoyi kagira mu vyatsi. Ubushuhe bw'izuba buratanguye kongerekana, reka nigire kwiryamira. Ku yindi mpera y'isi, mu mazinga ari ukwa yonyene muri Pacifique, hariho ibikoko muri ako gatondo bidashobora mbere no gukakaza ingingo n'imwe. Nta na kimwe bishobora gukora bitamanje gushushwa bikwiye n'imishwarara y'izuba. Amazinga ya Galapagos arimwo ibinyabuzima biri mu bitwengeje kuri ino si. Ivyugu vyo mu mazi, umugenzo wavyo wo mu gatondo wama ari wa wundi. Iyo izuba riserukiye ahantu bisanzwe biba, bica vyose vyiyanikira ku gitandara bikinovora akazuba. Ibikoko binyogomba kenshi bitambuka kubera imishwarara y'izuba. Bitangura gushusha imibiri yavyo imbere yuko bitangura kugendagenda. Ariko si ivyo vyonyene gusa vyungukira ku kazuba. Inzoka y'inyirutsi y'i Galapagos ntishobora gutera ubwoba icugu gikuze. Mugabo rero bitoye ivy'ivyo, kure yaho ibikuru biba mu bitandara, munsi mu musenyi, utwana tw'ivyugu twaravukiye mu bwikingo kumara amezi 3. Uyu munsi izuba niryamara gushusha isi, turaza kuva mu magi
ni ikiringo ciza c'uko aka k'akagore kagenda gasanganira ubuzima bukarindiriye. Hamwe konyaruka kugenda katarakwirizwa ubushuhe mu mubiri, nikaza kuronka inguvu zo kwiruka cane. Nikacerwa kugenda naho, abansi bako bazoba bagateze umutego. Ni ingingo idasanzwe gategerezwa gufata mu buzima bwako. Kararusimvye. Inzoka amahirwe yazo yarenganye. Hariho n'utundi twana duhejeje gusokoroka mu magi. Ibi bikoko binyogomba navyo vyamaze kubimenya. Ni ikiringo c'umwaka kirindiranwa igishika kugira ngo vyihereze ku biryoshe. Mu karere gakitse aka kana k'icugu karanyaruka kagasiga inzoka yiruka. Mugabo rero hari izindi zateze imitego imbere. Akandi kana niho kakitereza amaso yako kuri iyo site ya Kobuko. Inzoka ifise amaso mabi, mugabo ifise ububasha bwo kumenya ivyikomye. Bisobanura ngo kano kana k'icugu hamwe kuguma hamwe karacafise amahirwe.
mbega uruhungo rutangaje, igikorwa c'agaheta c'agakoko kakiri gato kamanje kuzuzwa inkomezi nashaka inyenyeri ciza. Tugeze hagati y'agatondo, uko izuba riguma riduga hejuru, imishwarara yaryo ikwira hose, kandi iyo mishwarara ishishikako cose kirahindurirwa ukuntu kimeze. Ibiterwa bihindura umuco ubuzima bikoresheje umwuka be n'inguvu izuba ritanga mu citwa photosynthèse. Ibiterwa biragwirirana bigaca bituma habaho urusobangane rw'amashamba, ibabi rimwe ku rindi. Ubuzima bwose buri ku isi bukesha ibiterwa ico kintu. Ikibazo kijanye n'ubuzima canke urupfu. Hariho ibiterwa mu munsi umwe gusa bishobora gukora ibintu vy'agatangaza kadasanzwe. Umusuna ushobora kuduga imilimetero imwe mu munota, niryo kura rya mbere rinyaruka ku isi. Twageze hagati y'agatondo, ivyo mubona aho vyatanguye kumera kuva mu mutwenzi. Kandi rero kuva mu mutwenzi, iki gikoko panda géant niho cahereye kugihekenya. Ingorane y'umusuna ni igiterwa c'intungamubiri nke. Ingorane ya panda nayo nuko itavyorosha nayo. Yirira ivyo gusa vyonyene umusuna. Kugira ngo aze kuronka inguvu zimubeshaho, uyu mukenyezi panda uyu munsi aza gufungura amasaha 18 akurikirana. Arashobora mbere no kurenga kubera ko yonsa. Kubw'akana kiwe hoho n'ibindi bindi. Kiyonkera gusa ibere rya nyina. Ivyo guhekenyanga navyo biracaraga kino. Ntabwo ari igikorwa ca minsi yose. Muri kano gatondo arafise akaryo kadasanzwe mu bimukikije. Akanya kiyongereye. Akanya ko kuja kuraba utundi turere.
kubera vy'ukuntu bisanzwe vyibereyeho, panda géant ni bimwe mu bikoko vy'intabonwa kuri ino si. Utwana twavyo be n'ibikuze ni ivy'agaciro cane, ku buryo mbere hasigayemwo amajana makeya gusa. Igikoko c'intabonwa cibera n'ahantu hadasanzwe. Umwanya. Uko izuba riguma ryongerekana mu bukomezi, ivyo rituma biba kw'isi birahindura imero. Izuba risanzaza inguvu zaryo mu kirere cacu, rigatuma gishuha. Risha riduza utumatuma tw'amazi yo kw'isi no mu biyaga, ivyo navyo bikavyara ibicu. Muri Afrika yose ibicu biguma bizunguruka, bigatuma haboneka imvura n'ubwatsi butoto mu bice bitandukanye no mu biringo bitandukanye. Ku mamiliyoni menshi y'ibikoko, ikintu ca mbere bikora mu gatondo ni ukwiyunguruza. Kugira ngo vyerekeze aho imvura buca ituma haba ivyatsi bitoto, naho hoba hari intambamyi zingana gute mu nzira. Muri aka gatondo, ibijanye no kunguruza vyegera imbere biraza kubera intambamyi idasanzwe, iyi mparage y'ingore ikiri nto. Imaze gutambuka munsi y'isaha, ubu hakaba haheze isaha ivutse. Ariko ishoboye guhangana na vyose, canke naho bimwe bimwe. Ariko birashoboka cyane yuko itari yiteze iyi ntambamyi, kubera ko rwujujwe n'imvura nyinshi ziguma zigwa, amazi y'uru ruzi yasaze, kandi rero yuzuyemo ingeramizi. Aka kanyana k'imparage karaza gukenera ubufasha bwose bwa nyina nimba gashaka kugera ku yindi nkombe.
biraboneka yuko ingaramizi ikomeye itava ku bindi bikoko ahubwo kuri urwo ruzi nyene. Nyina wako iriko ikerekeza ku mazi atimbitse cyane, mugabo nako karacari gato cyane. Umukuba w'amazi nawo urakaze cyane. Kano kanyana k'imparage karatanguye kuruha cyane, ariko nyina wako ntigatererana. Mu gihe ibindi byariko birirenganira, iyo yariko ihimiriza akana kayo ngo kabandanye kurwana. Maze rero inyuma yaho icanzo kiraboneka. Hariho umwibutso umwe wo muri Afurika. Nimba ushaka kugenda unyaruka, genda wenyene. Ariko nimba ushaka kuja kure, reka turi hamwe tujane. Inyuma y'isho kigeragezo, ako kana k'imparage na nyina wako vyari vyiteguriye guhangana n'ibindi vyoshitse uwo munsi. Izuba ririko riregereza igicamunsi kugira ngo ryake mu bubasha bwaryo bwose. Mu karere ka kure mu buraruko muri Arctique, ibibarafu vyarihagiye isi eka mbere n'ikiyaga kumara amezi. Ku gasongero k'isi izuba ryama riri hasi kandi ridakaze kurusha ahandi hose ku isi. Mugabo rero naho nyene ingufu zaryo zirahashika. Ifi yitwa narval, kimwe mu bikoko vy'amayobera ku isi yose. Muri kano kanya ntizishobora kuja kure. Hari intoboro ntonto mu bibarafu zishobora kuzifasha kuduga guhema. Mugabo rero ububasha bw'izuba buraje kuzifasha. Imisi yose rikarenga, ubushuhe bw'imishwarara y'izuba buguma buhekenya buke buke ibibarafu bifutse isi n'ikiyaga. Kubera ko rigira rihagarare hagati na hagati mu kirere, gutyo rishikira ububasha bwaryo bwose, kino kinyenyeri cacu gice gitahukana insinzi. Ni intambara hagati y'ubushuhe n'ubukanye. Ni ishonga ry'amabarafu.
imigezi irongeye gutemba. Hejuru y'amabahari aho ibibarafu vyabaye ivyoroshe, ubushuhe bw'izuba butuma hata imigaga. Iyo migaga nayo ituma haboneka utunyuro. Izo nizo nzira y'amafi yitwa narval ajana kugira ngo arengane intara y'amabarafu. Hisunzwe ibitito vya kera, narvale ya mbere yari umuhigi yakanongoreye. Kubera ko yari yafashwe mu kanigo n'igifi ca balene yariko irahiga, umugara wayo waciye umerereza urahagarara, ucuhindukamwo ihembe ryayigwanisha. Kuri izi fi za narvale uwo n'umunsi w'akaroruhore. Ubu rero zabohowe kugira ngo zishobore kwiyagamvya mu kiyaga. Iyo ugumye umanuka epfo mu bumanuko, n'ububasha bw'izuba buca burushiriza kongerekana. Mu misozi yo mu buraruko bwa Amerika, umuco wo ku mpeshi utuma ubuzima bwongera gushoboka ku isi yari yaramizwe n'ubukanye. Iyo wagumanye igikoti cyawe cyo mu gihe cy'urukonyozi, ubushuhe bwo mu kiringo ca sasita burashoboye kukubangamira. Ushukenera rero kurondera ahantu uronka igiti kugira ngo uhamare umwanya uri kuriyagaza. Mu kwiyagaza ku bishishwa by'igiti, iyo dubu ntiyironsa gusa ubudigidigi, iraniyambura kandi ivyoya vyayo vyo mu gihe c'urukonyozi. Iranaca akarimbi k'akarere kayo mu kwasiga akamoto kayo kugira ngo ibwire bose uwahejeje guca aho. Tugeze saa sita. Umwe wese rero ariko arashikirwa n'ububasha bwose bw'ikinyenyeri cacu gishushe. Cyamaze kugera mu kirere ahantu harehare kuruta ahandi. Umuco wacu ubu uriko urashika ahantu mu bwigobeko kw'isi hanyegeye kurusha ahandi. Muri Afrika hafi ya wa murongo nca hagati isi, inguvu z'izuba zituma hacika itanure.
imparage ntonto be na nini nini ziguma zishishikara urugendo. Mugabo rero buri ntambwe kiragoye gutera ku ruzuba ruraho. Ahantu hari agatutu hatoya ni nk'ubwikingo mu bugaragwa. Kubera ko ari ku murango, ubwo busho buroroshe kubona ku bikoko bihiga. Mugabo rero iryo zuba rya sasita rirafise akarusho. Intambwe zirashushe cyane ku buryo zitohiga. Mugabo rero hariho n'ikindi kintu atawopfa gihagaritse, mbere naho hoba hashushe: kurwana kubw'ububasha. Ibikoko vy'ibigabo biranyaranira akarere kugira ngo vyikwegere ko kuri vy'ibigore ziba ari ndwana atawubangurukanya, ku buryo mbere n'ibikoko bitekereza kurusha ibindi bija mu vyo kunigana. Isaha 6 mu bushuhe bwo mu bugaragwa, umusumbarembo w'ikigabo ukiri muto uje guhigisha uw'ikigabo wigaruriye akarere kugira uce ufata n'ibigore vyegukira ko karere. Ubwa mbere ni ugusunikana no guhenurana kugira ngo kimwe gitewe ku bikindi. Ivyo rimwe na rimwe birashoboye imbere kugarukiraho. Mugabo rero iki kikiri gito ubu cibaza yuko amahirwe yose ari gwaco gice kitamwe ya mbere. Kimwe muri byo gishaka kurekura. Igishaje caganza akarere catemvye. Kirazi ko kigira giterwe iryo mu cico. Caramanje kirahesha maze gisubizayo.
vyarangiye. Umutama wa kera niwe aguma hayoboye. Kuyaneshejwe bisobanura guhungira mu bugaragwa. Muri kino kibanza bene ibikoko bihatse indaro birashishukira kubera izuba rya sasita. Ariko rero hari ikibanza kimwe coco kiguma gifutse mbere no kwisaha nk'iyi. Ku munsi wose uko wakabaye n'ubushuhe bw'izuba bukaze ukuraho ntibushobora kuronka ubushobozi bukwiye bwo gushusha ibiyaga. Muri kino kibanza ibikoko binini binini bihaba bibaho ubuzima burebure mbere bushobora kuba butondetse kuruta ubwacu. Ehe turi imbere y'umuryango w'ibifi bita kashalo. Mu mutima wacu kiriko cihweza ikintu kidasanzwe. Icana caco kiza kireha n'imetero 4 n'igice, gishobora kuba gifise umwaka umwe, kandi rero ni kinyarusaku. Mu myaka 2 canke 3 kizoba kikiriko kironka nyina. Ayo monko arimwo intungamubiri zirenze urugero, womengo ni foromaje ibitswe neza, kandi ntashobora gushongera mu mazi y'ibiyaga mu gihe abamizwe. Kashalo nivyo biremwa binini bihiga mu vyaremwe vyose, bikaba n'ibivyeyi bikingira ivyana vyavyo kurusha ibindi vyose. Biranatera urwamo cane. Mu kuganira wumva rutujwi dutatabiza. Nivyo bikoko ku isi mu vyaremwe bifise urwamo rwinshi. Urwamo rwavyo mu gusabirana ruruta urw'imoteri y'indege. Mugabo muri uno mwanya akayaga karahwekereye. Bihagaze bishinze, ivyo bimizi vyo mu kiyaga vyibereye mu gatiro ka sasita. Ni navyo bikoko bifise ubwonko bunini mu vyaremwe kw'isi yose. Nitwoshobora kwiyumvisha ubutunzi bwinshi bw'ivyo birota ku murango.
munsi y'akarere gashushe, isaha ya sasita imaze kurengana, ubushuhe bwo burabandanya. Muri Amerika yo hagati, akazinga kamwe kegereye inkengera nini za Panama, ubuzima hoho bugenda bwikwega busiba. Agakoko k'akanebwe kubi. Uko kuba kaboneka kose ni akanebwe. Ku masaha rero nk'aya y'umurango, gasa neza na neza nk'akahwereye. Hari ikintu kimwe gusa cogakura muri iryo tiro. Iki inye, akagore kariko karahamagara hafi aho. Kubera ko amazi ari menshi, reka twicire mu za bugufi. Ikibabaje nuko uvuye mu mazi biragoye kumenya aho ijwi ry'umugenzi ahamagara rizanana. Mbega yoba ari uyu? Nta kundi ntibigahiriye ako kagore ntikariko kararondera akagabo. Mu kiringo cose kazoba kariko karonsa akana kako, gahimbarirwa kuguma arakire bange. Nk'uko bivugwa, nejo n'umunsi buraca bugacana ayandi. Nimba ubuzima bugenda buhoro buhoro mu karere gashushe, ico kiringo cyo mu masaa sita kiratandukanye n'ivyo mu tundi turere tw'isi. Iri ni zinga rya Zavodovski muri Antarctique. Aha niho inyoni zingana n'umuriyoni n'igice zitwa manchot à jugulaire zibera. Ni ikibanza gitandukanye n'ibindi tuzi.
inkengera y'urutaretare yaciriwe n'ikirunga kiri hagati aho. ikubitagurwa n'imipfunda umurango nijoro. izi mansho ni nkaho ziba ziri hagati y'imiriro ibiri. inkuru zimara umurango wose ziriko zirwana n'imipfunda, zigenda zigaruka ziva ku vyari vyazo zerekeza mu karere zihigamwo. ni igikorwa c'umuruho zidashobora guhunga. imiryango yazo ntizeye uburaro n'uburamuko. ibiswi vy'izo mancho jugulaire biragoyagoya ku buryo vyohava bifa bitaronse ubufasha bwa nyina na se. vyama bikeneye indya zikimeze neza iminsi yose. ibivyeyi vyavyo birakurakuranwa mu kuzana indya. ivyo bisobanura yuko ibivyeyi vyavyo bisohoka cane ku gitigiri rero kinini cane c'ibipapa n'ibimama. iki kimama nta ndya gisigaranye kugira ngo gihereze ibiswi vyaco. birahambaye ko se w'ibiswi agaruka, kandi n'ingoga. amaja mu masaa sita abarovyi bitangiye umuyaga ngabo baratanguye kugaruka. hagati muri bo se wa vya biswi avuye kuroba hagati mu kiyaga ku birometero 80. ubu rero ntakiri kure ariko aregereza. nimba kuja mu mazi bitigeze biyorohera cyane, kuvayo hoho biraza kugorana kurusha. utwara duto duto turashobora kuyifasha kugira ngo iduge ku bitandara binyerera. uwo se w'umuryango ategerezwa gutambuka ibirometero 3 kugira ngo awushikire. n'umushishito wuzuye indya rero ntugire ngo biroroshe gushikayo. aha ku isi yose niho haba ibinyoni vyinshi bita mansho. mugabo rero urwo rugendo kubera ko yama yarugeze hafi iminsi yose, yoshobora mbere no kuhaca ihumirije. kumbure rimwe na rimwe nk'uko bigenda ku mirongo y'uruhererekane hari igihe bizibira. biranagoye mbere rimwe na rimwe kwibuka aho uba wasize abana. nyina w'abana ukwihangana kwagabanutse, ibiswi vyiwe birashonje cane. muri urwo ruyogoyogo rwose rumena amatwi, irashoboye kumenya ijwi ry'ikigore cayo. kuri co ni ubudasanzwe mu isi yose. mu rurimi rwa mansho gusimbagiza umutwe ujana hirya no hino bisobanura ngo ndahimbawe no kukubona. vya biswi bibiri rero bigira vyinovore. iherezo rihimbaye cyane kuri rumwe mu ngendo zigoye cyane ku isi yose.
tugeze hagati mu masaa sita mu ishamba rishushe ryo muri Equateur. Kubera ubushuhe bwinshi ikirere cyose cyuzuye umwuka. Muri aka karere izuba n'ibiterwa birumvikana cyane ku buryo mbere vyigenera uko hasa, kandi hama hasa kwa kundi iminsi yose. Mu gice cyo kumuhinga mukungene haza kuba hasa haraza gufasha akarema gatoyi karyoheye ijisho kahaba, ivyo navyo biza kuba mu buryo butangaje cyane. N'akanyoni k'umununi gafise utubara twinshi kangana n'urutoke rw'urukumu rwawe. Uburyo kabayeho bituma gakoresha ingufu nyinshi cyane. Buri munsi rero gataka inzara buri mwanya. Gafise umubiri ubangutse cyane ku buryo kawugaburira ku munsi inshuro 1000 ubuki bwo mu mashurwe. Ntigashobora rero guhengeshanya kuguma kigaburira. Imisi yose rero kirukanga n'urushinge rw'isaha. Uwo mununi si wo wonyene unywa ubuki bwo mu mashurwe bwo mu ishamba. Inzuki nazo nyene zirabukunda kandi ntizigera zishaka gusangira. Mu gihe uruyuki gukomora ako kanuni hafi y'umutima karashobora no guhwera. Mugabe ikirere gihava gihengamirira kuri ako kanuni. Imvura igirize kuvyivangamwo. Ubushuhe bw'izuba rya saa sita ryatumye habaho ibicu binini vy'imiravyo. Ivyo bicu bimaze kuremerwa cyane bica bisambuka. Hejuru y'ibiti bigize iryo shamba imvura irarenze urugero. Mugabo rero munsi y'amababi y'ivyo biti iyo mvura nk'iy'umwuzure ihinduka utumatuma dukeyi gusa. Ima rimwe ryonyene ringana n'umutwe w'ako kanyoni kandi ntirishobora kuryohera ako kanuni. Mugabo rero kubijanye n'uruyuki narwo kwiruka birondera ubuki bwo mu mashurwe biracabandanya. Mw'isi yose igihambaye ku dukoko duto duto nukwiziganiriza ibifungurwa imbere y'uko ijoro riza.
Mu turere tugizwe n'ivyatsi tw'iburaya, ibimera vyaho bitekeye ibifungurwa umukimba. Ku bikoko bishobora kubishikira. Amaja mu mpera z'umugoroba ritanguye kurenga, kano kabeba gategerezwa kuba kamaze kwegeranya imfungurwa zikwiye. Indya zinovereye kurusha izindi ni intete n'utwamwa biri ku dusongero tw'utumera tureture. Mugabo aho nyene niho hari ingeramizi mw'isi kabayemwo. Ubu bwoko bw'igihuna buhiga mw'ijoro. Mugabo iki rero cikanguye kare kandi kirashonje. Akabeba kamenyereye kugendera hejuru y'uduti, kageze hasi karazimira. Mugabo nka kurya ko kwikarata ukungene utwo duti tuzingazingiye hejuru y'agatwe kako birakarangira inzira. Igishimishije ni uko imuhira hiteganywa igishika. Izuba riracokeye. Ariko rero hari ubundi buzima buhejeje kuvuka. Ubwoko bw'izo swa burabonetse. Izo swa ziza kubaho umunsi umwe utarenga. N'uwo munsi ushobora kudakwira hamwe katonyaruka n'ingoga. Iyo ubuzima ari goyigoyi cyane nk'uko, ibidukikije bihitamo kugwiza cyane igitigiri cy'ubwo bwoko. Iryo vuka ku ruzi Tiza mu gihugu ca Hongria ni kimwe mu bintu bihimbaye cyane tubonesha amaso muri ino si. Zari zimaze imyaka 3 ziri mu mero y'urunyo. Izo swa zirenga miliyoni 5 zica ziheza zikabonekera icyarimwe. Aho rero ni hejuru y'aya mazi gusa.
ubwo bwoko bw'izoswa ntibuza no kwigaburira kubera ko nta n'umunwa zigira. Mugabo rero zikimara gusanza amababa zisha zitangura ubwo nyene ibirori vyazo vy'ubugeni. Buri munsi kuri ino si uratangaje cyane. Hamwe n'ivyo vyose ubuzima bw'izoswa butangaje kurusha ibindi vyose. Uwo munsi buza guca zahejeje kubonana, zahejeje kwabirana no guta amagi, maze ubuzima bugarukiraho. Kazoza kazoba kari mu minwe y'iyaruka rikurikira ryazo. Ubuzima bwazo nk'izikuze buzoba bwamaze amasaha makeya gusa, umunsi umwe gusa utarenga. Harageze ko umunsi uja mu kiringo cawo c'ijoro. Izuba riguma rirengera ibuhera amaso. Ni ikiringo ciza co kwihweza ubwiza, mugabo kandi gitinyitse. Mu gitutu c'ubukanye bwo ku mugoroba nico kiringo ciza ku bikoko bihiga, hanyuma kikaba igiteye ubwoba ku bikoko bihigwa. Ku mparage no kucana cayo nico kiringo giteye ubwoba kurusha ibindi uwo munsi. Hariho ingwe yamaze kubona ico cana c'imparage. Harageraho urukundo rw'umuvyeyi rusumba ibintu vyose. Uko butera bwira, igitutu kirushiriza kuba kinini kw'isi yose. Mu bumanuko bushira uburengero bw'Ubushinwa, hagati y'imisozi y'Ishongju, isi irateye umugongo ca kinyenyeri kiyigaburira kugira ngo yigire kwirabira ikirere caganutse. Nkaha izi nkende z'umutwe wera ziriko zifungura ibifungurwa vyazo vya nyuma. Ni bimwe mu bikoko vy'intabonwa bibaye ku isi. Ivyo mbere ni intabonwa kurusha za panda géant.
iyo rero umuco w'umurango utanguye kuzimangana ni vyiza gutebuka. Hari ukuntu igenzatima ryazo ari ridasanzwe. Uko igitutu kibandanya kwigarurira hanini, zisha ziduga hejuru cyane kugira ngo zikingire. Aho zisha harateye akaga cyane, ntiba bitangaje ubonye iyakorotse canke naho iyirekuye akana kayo. Mugabo rero naho hari izo ngeramizi, muri izo nkende nta nimwe isigara hanze mu ijoro. Nutukiri duto turavyumva kandi turazi kwiyubara. Iyo ijoro rije, isi ntiba ikiri rwazo. Hariho ibindi bikoko bica biyigarurira. Ibikoko bigendagenda mu ijoro. Ijoro rirashoboye guhindura umugenzi Somambike, umwansi w'umwicanyi. Ku murango, amafi yitwa requin arashoboye gutembera muri ibyo bitandara vyo mu mazi ari ukwa yonyene. Mugabo rero ijoro rije, requin zisha zicika abahigi bakanongoreye maze zigahiga mu migwi. Mu mwijima iyo fi requin ibona nabi nabi. Mugabo irashoboye kumva ikiri bufate kikiri nka hariya kure. Irafise kandi n'ubundi bushobozi. Ubushobozi budasanzwe bwo kumva inguvu rukozi z'umutima uteragira cyane w'agafi kagize ubwoba.
ica iheza rero ikagenekereza aho gaherereye. Nta gitutu na kimwe naho coba shinyigije gute co kwibaza ko cayihunze. Umwiza si ikiringo gusa cagenewe ibikorwa biteye ubwoba, ni kandi ikiringo c'indoto n'utwumiza. Inguvu ziba zakiriwe mu kiringo c'umurango zirisubiriza, maze bundi bushasha isi igasubira kubonesherezwa. Hariho bimwe bikoresha umuco wavyo kugira ngo bishobore kurondera urukundo. Kuri iki kivumvuri c'ikigabo, aka kantu kayiriko kameze nk'itara nako kugira ngo kumize kongere gakwegera kakagore. Umuco umurikwa n'iki coba gituma cibaza yuko ari iki kigore kikirindiririye indani. Mugabo rero kino coba cagihenze, nico ubwaco kiriko kirarekura uwo muco. Kino kivumvuri cacu cataye umutwe gice kigerageza kurondera hose, mugabo gice gisanga ciyujuje ko ibivunjivunji vy'ico coba. Ahantu hose rero kiza guca kigenda kirabinyanyagiza, cariko cibaza ko kiriko kirarondera kurondoka, ahubwo kiza gutuma irondoka ry'ico coba rigenda neza. Agaco mu kiringo c'ijoro gashobora no guhinduka umutego wica. Muri Nouvelle-Zélande ibinyo vy'amabara bimanitse hejuru muri ino senga nk'amatara, bikwiragiza hose umuco wavyo hagati y'utuntu tujishwe mu nyuzi za swa, utwo natwo tukaba twuzuye ko rurendarenda rufata. Hari udukoko rero tuguruka duto duto dukwegerwa cane n'uwo muco, duca tugenda rero tugaca dufata hagati mu nyuzi zavyo, tugaca tuhaguma nk'imbohe. Mu nyuma rero turaduzwa hejuru tukaba ibifungurwa vyo ku mugoroba. Ijoro ryama ritekeye utwumize tw'ubwoko butandukanye tudasanzwe. Ikirere kiraheza naco kikagira ubuzima. Naho izuba ryagiye riracerekana yuko ryaciye aho.
ububasha bwaryo budasanzwe ntanganguvu burarekura ivyuka bibengerana biheza bikaboneshereza uyu mubumbe. Imico y'ikibengebenge yo mu buraruko. Hariho akandi kajoreza k'imico hano ku isi. Iyo nayo ni twebwe ubwacu tuyihingura. Ntitukirindira yuko izuba ribanza guseruka. Nta mpamvu tugifise z'uko dutinya umwiza. Ibisagara vyacu biguma bimurikiwe n'amatara akoreshwa n'umuyaga nkuba. Twarikuye ko kugengwa n'amategeko y'umurango n'ijoro. Kubera ko turi benshi babayeho muri ubwo buryo, hari ukuntu duheza tukibagira yuko hari ikiduhuza n'ibidukikije. Mbere naho vyo bidusanze imbere y'umuryango, i Toronto ubu bwoko bw'imbeba yuza ibintu imbere yo kubifungura nabwo nyene bunezererwa ibisagara nkatwe. Si ibikoko vyose bihuza n'ukungene isi twebwe twayihinduye kugira tuyibemwo. Twebwe abantu turafise uruhara tujejwe. Turafise ububangukirwe bwo gushima ico atakindi gikoko cyo kw'isi coshobora. Igihe twuguruye amaso yacu, turashoboye kubona ibintu vy'agatangaza bidukikije. Ibintu vyakumiza mu bintu bisanzwe bihari. Turashoboye kubona isano rihari riduhuza n'ibindi biremwa vyose biri hano ku isi. Maze tugatahura yuko kazoza k'ubuzima bwose buhari kari mu minwe yacu twebwe abantu. Tuja kurondera utuntu tw'utwumiza hejuru yo mu kirere ca kure, kandi mu vy'ukuri vyiza kuruta ibindi biri mu vy'ukuri ahanyene ku isi wacu, kuri wa mubumbe wacu w'amahirwe. Ka kabumbe gatoyi k'ubururu gakayangana hagati y'ikiyaga c'izindi nyenyeri ziri mu kirere. Ku bumenyi dufise mu kirere cose kinini ya ukuraho, nta kindi kibanza na kimwe kiri ku ubuzima butangaje kuruta vyose nka hano ku isi ku mubumbe wacu. Nta kindi kintu cyo kwihutirwa gukingirwa nka yanzu yacu rudende dusangiye twese, na cane cane mbere ku bijanye n'ubuzima busanzwe buyibako umunsi ku munsi.